Mwiriwe neza. Kaze muri ano makuru atekanya uko ikirere kizoba kimeze kuri uwa kane igenekerezo rya 30 mwaka wa 2025. Mu gitondo hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu ntara za Rumonge, Bujumbura, Rutana, Kayanza, Karusi, Ngozi, Muyinga na Kirundo nayo mu z'intara zisigaye hakaba hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Bururi, Mwaro na Kayanza abipima bizobe kuri dogere Celsius 13. Ku Muhingamo naho haritezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu ntara za Ngozi, Muyinga na Kirundo nayo mu zindi ntara hakaba hitezweyo imvura. Mu ntara za Bururi, Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, Kayanza, Muramvya, Gitega, Ruyigi, Karusi na Cankuzo hazocamwo ibihe vy'izuba. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara za Bujumbura na Cibitoke abipima bizobe kuri dogere Celsius 29. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 8 rirenge igihe cy'isaha 12 n'iminota 23 z'umugoroba. Hano rero niho hagarukira n'amakuru atekanye ikirere mwateguriye n'ikigo cya Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana. Alice Ningabira njye nako ndabashikiriza.